Amakuru ni menshi kuri uno munsi wa gatandatu igenekerezo rya 17 ukwezi kwa mbere umwaka no 2026 bimeze gute mbanje kuramutsa abasabato bose ndababwira umunsi w'isabato nziza. Amakuru yacu turaza kurabira hamwe umukuru w'igihugu cy'u Bufaransa bavuga ko yoba yakubiswe kuko yagaragaye mu nama zibiri zaba za affaires diplomatique yajatonze yambaye amarori ariko mu nama ya gisirikare yagaragaye uko nyene ijisho ry'iburyo ritukura. Turaza kurabira ko majambo akomeye cyane aho Macron yagaragaje ivy'igihugu rutura ingingo vyamaze gufata kuko mu majambo yavuze urumva ko agaswi gato kagiye kumigwa n'igiswi kinini ya la loi du plus fort niyo igiye gukora muri nosi. Turarabira hamwe amakuru ahari ya RDF inkotanyi bino bisuma vyagaragaye vyiba amakaburimbo amamoto amabajaji amaferabeto n'amasima n'ibindi vyinshi inyishu bariko baratanga mu kwireguza. Turarabira hamwe muri Ituri ni muri mu wasazwa bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo RDC nyene nkuko bisanzwe ahitwa Jugu aho FARDC zakubise zirashishura ziromora abaroberi bari mu ihuriro mu kiroberi citwa CRP barongera barigarurira aho bari Bobi Wine yarafunzwe ariko Bobi Wine yararekuwe, Bobi Wine yaranyurujwe. Ibi ni bibazo byari bimaze iminsi bihari ariko ndabaha icizere ko Bobi Wine ari muzima kandi yashikirije ubutumwa avuga ko nivyo barakubaguwe bamwe baricwa muhiriwe bamuyoboka benshi baratwawe igisirikare n'igipolisi byaramukikuje baraciye amatara ibi n'ibindi byinshi arabivuga bivuga mu Kiganda ariko turagerageza kuvunagura turezime ukungene yashikirije ubutumwa. Muri Malawi bamaze kwicara hasi bagaharura bakongera bakaraba maritiro Paul Kagame yasheshe mu kwica inzira karengane haba mu burasirazuba bwa Kongo eka no mu Rwanda nyene mu gihugu ciwe naho benshi asigaye hari amakuru avuga ko Paul Kagame atari umunyarwanda ahubwo se ngo yo bari umunyetiyopiya ngo ariyo mpamvu ngo atagirira ikigongwe yaba umuhu wo mu Rwanda no muntu wo mu Rwanda bose ngo ajanirana. Paul Kagame yashoye kuba ari kivejuru. Aya n'andi makuru byose biri mu gaseke kano makuru n'ubusesanguzi bwo kuri no munsi. Reka tubanze dufata akaruhuko hama tugaruke nido amakuru ni menshi ikaze. Reka mpere mu kubaramutsa mwiriwe na mwaramutse bakunzi ba Free Podcast TV ndizera ko muguwe neza mu miryango yanyu umwe wese aho aherereye. Mwe mudukurikira muri mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi yambu cyane muri hakurya ya Kanyaru mu Rwanda Zambia Uganda turabahojeje abariko barahasiga ubuzima mu kugwanira itekane ry'igihugu cabo Malawi Mozambique eka mu karere ka EAC muri rusange abari mu Burayi Asia Oceania Amerika eka isi yose ikaze muri ano makuru n'ubusesanguzi bwo kuri no munsi wa gatandatu igenekerezo ni rya 17 ukwezi no kwa mbere umwaka no nyene tugitangura 2026. Reka duhere hariya hakurya ngo utera ikirezi aribanza mu Bubirigi habaye umunsi mukuru wa Enabere wo kwifurijana umwaka mushasha uyu 2026. Igituma mvuze mu Bubirigi nuko hariyo userukira igihugu cyacu ciza cyo Burundi ariwe ambassadeur Terence Ntahiraja. Uyu nawe akaba yari mu batumire biteka bari bishikiye muri uwo munsi mukuru wa Enabere. Aha tutibagiye ko hageze kuba ikintu kitari ciza ingendo itari nziza yo wararongoye cyangwa yaserukira Enabere hano mu Burundi bikarangira afatiwe ingingo ariko naganda babwire ko bitabujije kicuka kibandanya ari ciza. Enabere musanzwe muzi kiri hano mu Burundi ahangiriye ko nongera nishura abasanzwe bavuga ati Enabere yo bitagikora canke irakora yo bihari canke ntigihari. Uyu yatumiye ambassadeur Terence Ntahiraja niwe CEO wa Enabere mu Bubirigi akaba azwi ku izina rya Jean Van Wetter. Ushoboye gusoma Wetter biravana no kungene uprononsa canke ukungene wewe uritahura n'ururimi wa rusizemwo. Rero urubanza rwagenze neza kandi ngo bayaze ibijanye n'iterambere mu gukomeza imigenderanire n'iterambere nkuko Enabere yari sanzwe ifise imigambi myinshi hano irangura mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi nuko
vyarangiye ambassadeur Terence Ntahiraja akaba yabigaragaje ku mbuga ziwe ngurukana bumenyi za Twitter cyane cyane ngo nkunda kuvuga ko ariyo application canke ari app iri diplomatique niko no bivuga ko abayobozi bose niho basanga bacisha ubutumwa buvunaguye kuko hari izindi mbuga usanga ziri fake cyane zirimwe abantu bose bakoporora amazina y'abandi bantu urubuga rudashobora kuverifya canke urubuga nyene ubona ko ata confiance ruriko uko niko biri duhereye amakuru yacu mu Bubirigi mu rubanza rwo kwifurizanya umwaka mushasha 2026 gwa Enabere aho umurundi wacu araserukira Burundi bwacu hariya mu Bubirigi yari yahishikiye. Tuje rero neza na neza tuve mu Bubirigi tuje Malawi hari barabara ryahora ryitwa Paul Kagame Road. Ni barabara nkuko muribona hano ku ifoto ni barabara ritari rito ariko vyarangiye barikuye ko ico ceye barikuye ko ico kinywa amaraso barikuye ko uwo munyagitugu nkuko babivuga rero hakurya ya Kanyaru babikuye ko umudiktateri umwicanyi umusogosi baricaye hasi baravuga ati ariko koko iri barabara turaricamo tukumva amahoro turavye ko biraba mu rasazuba bwa Kongo turavye kungene bene wacu bariko baricwa turavye kungene bene bashiki wacu basambanwa bariko barahabwa imigera ku rugero go hejuru turavye kungene bariko baricwa mu nzira ziyobeye bacumitwa n'ivyo bacumitwa turavye kungene abene gihugu ba Kongo bariko barazira ubutare n'agataka Imana yabihereye ibi bintu nukuri ni ibintu biteye isoni ikintu cyose citwa Paul Kagame hariya muri Malawi byose bikaba byaranduramwe n'imizi mu gihe bavuga ati avuga ati kumbure jenche muri barabara numva bizunguzungu canke ntibishimisha birangira iryo barabara bagise John Chilembwe Road barikuye ko PK ikinywa amaraso umusogosi baca barishirako uwitwa John Chilembwe Road uyu nawe akaba ari ngo Eho Nationale bafise ibindi bafatiye ko kugira bace bagitirira izina ry'uyu mushinga ntahe ariko nagwanda babwire ko uvumwa na benshi ugatota hari abantu babona tuvuga bakabona ubu ni Fleury uyu ijwi rijahe uyu ni Jyanaka rijahe uyu ni naka bijahe kagasuzuguro kabo ngo bazobanza bice Kagame bazogira gute ariko uvumwa na benshi ugatota iyo bariko barakora ibikorwa bikaguma vyafekta biraduga bikamera nka ca gikomereka ukibazana ka trace na kantu kagukomerekeje ariko kigasebura kikajamwa amashira kikabora kikanuka gushika naho muganga avuga ati on va t'amputer la jambe turagukata kuno kuguru ariko byatanguye ngo nakantu kamparuye nuko rero bigiye kubera umunyagitugu uyu mudiktateri iki kinywa amaraso nkuko basanzwe babivuga si jewe jenyene mimi na koti ariko nuko biri Paul Kagame nuko biko biramurangirira ikibi gusa nikimbabaje nkuko ndabikesha abanyarwanda tuyaga n'abanyamurenge mbere nabonye no ku mapage y'abanyamurenge benshi bavuga ati tugiye kuba bande mu gihe Paul Kagame asize amazi ajererenga kuko barabona ko Paul Kagame atariko arahaguma canke ivyiwe birangiye bakavuga ati izina ry'abanyamurenge ryakoreshejwe cyane muri buno bubisha bwo murasirazuba bwa Kongo tugiye kuba bande baba avuga ngo yagiye kuvuganira ngo retutsi Kongole Rwandophone bakavuga ati tugiye kuba bande baba abanyarwanda ubwabo kuko ubu mukongomani akura mukija kumvuga urunyarwanda nkuko bavuga ngo ngurunyarwanda aca atemaguza akiruka murumva ko icuka si ciza haba mu burasirazuba bwa Kongo haba mu karere ka EAC bijanye nuko u Rwanda ari ryo zina ryonyene rudende ruvugwa mu bubisha kuva mu 1996 mwibuke ko bakoze genocide Makobora bakoze n'indi genocide handi hantu ndaza ko habarabira tuhakorera iki kiganiro baratemaguye barica abakirisu barica abapadiri barabaniga abamasera barabasambanya kandi hakoreshejwe imipanga ngo nta rusasu na rumwe rwakoze murumva ko ububisha si bushasha kandi kwibaza ngo mwotera ikigongwe Paul Kagame RDF inkotanyi ngo ntibice wapi aha ni mu gihe James Kabarebe yivugiye ati Paul Kagame yatubwiye ngo tube killing machine urumva kwica bobo sinzi nka kwa kundi nyene n'umwana usanga yakoze ibyata atazi ubusurira buko burarengana agacacisha mwikirenga gahonyora bobo babona kara kantu gusa gasanzwe kwica iwabo ni Dabitide Bobi Wine rero nkuko byaraye biravugwa baramuka babivuga Bobi Wine harageragejwe kumunyuruza ariko Bobi Wine ntivyakunze ko bamunyuruza inzira yaciye nko mu kubatoroka nimba atari mu rugo ariko Bobi Wine ntiyanyurujwe Imana yarakinze
Bobi Wine ubu ni muzima aridegemvya nkuko mubibona hano kuri no video, arivugira ko bakufye amatara muhiriwe Magere, barakupa insinga ku rupango rwiwe hakikujwe n'insinga z'umuyaga nkuba, bakufye amatara mwipoto kugira amuyaga nkuba uve mu rupango rwiwe, abasirikare bahakikuje n'abapolisi benshi cyane. Aro havuye amakuru menshi cyane avuga ko windege ya helicoptere yaraje ihagarara hejuru, baramupakira baramutwara we n'umugore wiwe, babanje kwica abashoferi, abajeje umutekano indani mu rupango, n'abandi basanzwe bamuyoboka bari ngaho bamucugereye umutekano. Muri bino bihe usanzwe arimwo ni bihe bitoroshe, kuko umwanya n'umwanya ashoboye gufungwa, umwanya n'umwanya ashoboye kumwica. Rero ategezwa kuba afise abantu bamukiku abakonseye biwe canke abavisi vyegera vyiwe, abo bose barakubiswe ragirwa yondo, ariko ubuzima bwa Bobi Wine ni buzima nkuko muvyibonera. Bobi Wine akabivuga mu Kiganda, ariko reka dukoresha amasegonde make mwumve, ndagira ndatsko muza kumva amajambo asa n'ay'ikirundi canke amajambo asa n'ayari mu Congereza, ariko arikavuga ibitoje kubabwira ko barakasa amatara, barakikuza, barasubira. Reka dutize amasegonde make twiyumvire Bobi Wine wenyine avyivugira, kuko mabwo yiyumvira ibuvuga nivyo ariko aravuga, canke iyo ni intelligence artificielle canke nayandi masanamu mwitije. Oya namba ni Bobi Wine yavuye mu gacerere no ku rubuga rwiwe, haba kuri Facebook ya postinze, haba kuri Twitter yabivuze, imbuga zose ngurukana bumenyi asanzwe akoresha za Instagram yavyivugiye ko ngo this night, ngo iri joro ntiryari ryoroshe cane. Umva avuga ijoro rica ijoro ryo kuwa gatanu buca ari uno munsi kuwa gatandatu. Reka twumvize Bobi Wine bimeze gute, hama tugaruke tubandanye n'amakuru yacu y'uno munsi. Bana Uganda banange yeze Kyagulanyi Ssentamu Robert abasinga bumanyi nga Bobi Wine irango lwali lula mukaga inakuzo mwezi 17 mwezi gwa January mwaka 2026. Yes, ndiba twamuhejeje kuvyiyumvira, ariko twaruka muri Uganda, aho amajwi yagumye yongerekana akagera ku 70 ya Museveni na 20 ya Bobi Wine. Ibintu bitari biremerwa gato na gatoyi, kandi ibintu biko biratuma ibintu bibandanya biba bibi muri Uganda. Tuve rero muri Uganda tugende mu Bufaransa. Macron inyuma y'agasuzuguro kenshi nari babwiye, Donald Trump yasuzuguye OTAN, avuga OTAN ntaco mumaze, ntaco muri mutari kumwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi ngo Uburusiya n'Ubushinwa ntibubatinya mutari kumwe na jewe Trump, mutari kumwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya majambo wamenga arasanzwe, aca aragenda araprecisa, aca abwira ngo Macron muribuka amubwira vyo kuduza amatagisi ku miti, amusubiramwo amurikano mengo n'umwana. Macron arandika kuri Twitter, arandika ku zindi mbuga ngurukana bumenyi akoresha avuga ati ntivyanyoheye kuko uko no kunsuzuguza n'abahora bantinya, haba ibihugu vyo muri Afrika bimwe bimwe kumbure vyashaka kugira ko arizyo, kuko abafaransa bo basanzwe batamutinya, baramukubita amakofi, baramutera ibirato, baragira ibindi na biriya. Ni hahandi gusa basanzwe bobo bafise ukungene bubahiriza leta zabo, atari ibi vyuno usanga umwe wese ashaka kwibasira canke ashaka kwifatira mu ntoki canke mu nzara indongozi yo hejuru. Tutanize kudondagura amazina hano. Macron nuko bimeze. Macron rero yagaragaye afise ijisho ryuzuye amaraso, atabona neza ijisho ry'iburyo, aho habaye polemique nyinshi ngo yoba yasubiye kumukubita, yoba yasubiye kumukubita. Amakomantere ni menshi ku mapost ari ku rubuga rwa Twitter, ariko sinje kuvuga ku byo gukubitwa, ariko biravye koko sinzi ko yoba yisetsa ahantu, ariko iragaragara ko ari umuntu yamukoze mu jisho. Amaze kubona ko byagaragaye cyane, yacagenda iyindi nama akoresheje abadiplomate, yatonze Macron yambaye amarori nkuko mubibona hano ku ifoto. Macron sinahonda mubona yambara ifime, ariko uno munsi yagaragaye yambaye ifime, biragaragara rero. Ariko igikuru sico nje kuvuga, ico nje kuvuga niki, nje kuvuga amajambo Macron yavuze ateye ubwoba, yanyiganjije isi. N'amajambo ayahe, mbega isi yanyiganze gute? Reka ndabasomere mwumve ukungene Macron yavuze ayo majambo. Yavuze ati Macron, pour rester libre, kugira ngo ugume uri libre, atawugukomakoma atankomanzi, il faut être craint, ngo il faut ko bagutinya, il faut ko ugira igitinyiro, ngo kandi ngo pour être craint, ngo kugira ngo ugire igitinyiro il faut être puissant, ngo utegerezwa kuba uri umuntu akomeye, utegerezwa kuba ufise imbaraga, ufise inkomezi zidasanzwe. Yero bako baravuga puissant, si puissant ngo kugibodi ngo ubaka umubiri nka vy'amatriceps n'ibindi byinshi. Abaka baravuga kuba puissant mu arme nucléaire, kugira dominance ku bindi bihugu, bakagusega bakagupfukamira, ugahonda mu mutwe mukuru w'igihugu kanaka, kujya Trump yabigize kwa umukuru w'igihugu ca Venezuela, akubwira ati il faut être puissant, handi uryamye urota gutora nako ucumutora.
nimba ari Paul Kagame uca umutora mu masegonde makeyi avuze ngo kugira ngo bagutinye uteza kuba puissant yongeye ko avuga ati ngo kandi pour être puissant dans son monde brutal aca avuga ati kugira ube umunyenkomezi muri ino si brutal sinuvugungire no gisigura neza amajambo y'ikirunda nyaruka ariko muri ino si itagira forume yumva umwe wese akora nk'icagomba basi ni nk'ahandi uvuga ati aha ni mwishamba agakoko kanini karajya gatoyi muri ino si yononekaye muri ino si y'abanyagitugu y'abadictateur kugira rero ube puissant muri ino si niho yaciye avuga ati ngo pour être puissant dans son monde brutal il faut faire plus vite ngo utegerezwa gukora n'ingoga nimba ari nko kugura bigure nyarutsa ibyo bindi ngo mko murubaka ama etage muduza ahubwo makara kubwira ati gura ibigwanisho byose bishoboka gira stock ikomeze mu kirundi kwa kundi dukunda kumva ngo yo yari ikomeje hama gaca avuga ati il faut faire plus vite et faire plus fort rero ni inzira za Donald Trump akubwira ati umviriza ico gitoro ndagikeneye urakimpa ntacumpa ebana tape plus fort ibi rero biri mu majambo biranditswe ariko biri no mu majambo reka ndabereke ireresi ndabirekere Macron wenyene abibibwirire mu vyiyumvire abivuga mu gifaransa reka tumukurikirane cyo tugaruka tubandanye n'amakuru akurikira. Pour rester libre, il faut être craint. Pour être craint, il faut être puissant. Et pour être puissant dans ce monde si brutal, il faut faire plus vite et faire plus fort. Yes, ndiba twaje kuyumvira Macron. Tuva mu Faransa tusimbire mu Burusiya hama tugaruke mu Burasirazuba bwa Kongo. Putin ari mu nama hariho umugwizatunga w'umudagi. Umugwizatunga w'umudagi ari inamura abaza ikibazo Putin. Putin no kumwishura ico kibazo yamuteye ibintu bita igisatu. Yamuteye ipoto. Uwo mudagi vyagenze gute? Putin yamubwiye ati reka manza ndakwigishe akaranga mutima ndakwigishe gukunda igihugu ndakumvishe n'akanovera bimwe naba nabwiye abarundi ugwaruka abakuze n'abakiri bato. Uwo mugwizatunga afite amafaranga menshi kandi investishije afise ivyo akora cyane mu Burusiya. Abwira Putin ikibazo mu Congereza. Putin akumviriza ikibazo yamubwiye canke ngo yihutire kumwishura kuvyo yamubariye. Putin yatangajwe nuko uwo mugabo ari umudagi akamubaza mu Congereza. Inyishu ya Putin ntiyatumbereye kuvyo bamubwiye yatumbereye ku rurimi yakoresheje. Aca aramubwira ati hajya we nturi umudagi ngo none nimbura umudagi nguru urazi agaciro ka souverinete ngo ngufise isoni kuvuga ikirimi cyawe c'ikidagi. Aca arategeka mbere umukonferansi yari ngaha aca avuga ati mpaye kutere avuga ikidagi ndamwumve vuga mu rurimi rwawe rw'ikidagi. Ibi rero bikaba byatangaje abantu benshi, abantu bari ngaho muri yo nama barakoma amashi menshi cyane bavuga ati kabisa uramuroderesheje. Ihi nagoma ndababwira ko Putin nagerageje kurondera video Putin ariko aravuga mu Congereza ndayibura. Nagerageje kuraba video Putin ariko aravuga mu gifaransa kugira cenda mugaruka ko nawe nyene vuga ati wabonye kuri urasatura abandi nawo bikora ndabura. Ibi rero Mera nkubiteba ko gato inzerero hano mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Nagomba ndababwire ko dukwiye izi apparendas ko tuzifise murambona ziriho mu namashinga amateka no yandi makoraniro menshi hano yaba abashikiranganje canke yaba diplomati zinamusanga zirimwo aba bantu bava mu bihugu bigenda bitandukanye. Nagomba saba indongozi zacu gushira imbere ikirundi ndazi ingwara ihari ku muntu atiyumvira n'ingoga acaza kuvuga ati fleury patriote ico ntitugishigikiye ahubwo nibe twigizo ndimi mva mahanga kuziga si bibi mugabo rabaho uri korazikoresha raba agaciro uri kuraha igihugu cawe n'ururimi rwawe. Narigeze kubabwira ko muri Korea baraba televiziyo muri Korea gusa nta Canal Plus nta Super Sport nta bindi byose ngo vy'amadekodere muraba i televiziyo yo muri Korea muraba ziga ndirimbo zabo imico yabo umwana ntaziyumvira ngo Chris Brown kiretse amurondereye ku telefone kwanza umengo na YouTube nikora hariya aye muri Korea. Aya makuru mufashe ko yarondera ukuntu kumenya rero akaranga simvuze ngo ntibikore ariko tugabanye kuza turakoresha izi ndimi mva mahanga ugasanga tuko turagira amanama y'abarundi gusa muri twebwe ugasanga tuvuga ibifaransa gusa ugasanga n'ahandi n'umuntu akubwiye ikirundi cakindi twakora twiga tunyotewe mu sigura y'amajambo agoye ubu ugasanga umwana nta kintu na kimwe azi
gusembura ugasanga umuntu ntazi ico gisigura, gusiriha ugasanga umuntu ntazi ico gisigura, ngo yakararira abana ngo akubita amaguru hasi, ugasanga ikirundi caratakaye, bakubwira kora iki na kiriya canke vuga iki na kiriya mu kirundi, ico ntaco nzibana ngo sorry ngo je m'excuse n'utundi twinshi tugaragaza ko umuntu yaciye ku ntebe y'ishuri. Ibi bintu rero nibihagarare. Muje kumbwira ngo ikirundi si mpuzamahanga, ndababwira ko n'ikirusi atari mpuzamahanga. Mugabo Putin ntazo fara mwumvise avuze icongereza canke igifaransa. Abo bafise iyo video baraza kuyimpa link yayo. Mugo je nagerageje kuri uno mwanya ndinze fata micro ndatsa kamera ndaza gukora ikiganiro, ntabonye hano Putin avuga icongereza, yivugira ikirusi ya gusa, uravyumva canke ukareka. Kandi ikindi nagomba ndababwire nuko muri mu gihugu cacu canke mu mahanga vuga ugo rurimi impressione abo bandi bantu bavyumva, kubera amayekutera arahari abisigura. Ubu isi iranyaruka kandi isi iroroshe cyane. Kuri ico rero sabe kandi shimitse ukirundi gishigwe imbere. Iri akademi rundi nabonye bayihinduriye canke bashizeho abayirongoye, nibakore barondera amajambo menshi mu kirundi, dukoresha ikirundi cacu. Na kare uvuze icongereza so baguha imfashanyo, uvuze igifaransa so baguha imfashanyo, canke ngo bagukorera ivyo wipfuza, bagukorera ivyo wipfuza mu gihe batahuye, canke mu gihe ivyo watanze wipfuza bihuye n'ivyo nabo bipfuza. Nuko no bivuga mu ncamake, ariko nuko vyifashe. Rero turangirize kugira tworoshe twahiriza kanya kuri ano makuru yo muri Uvira Karundo. Mwarabonye ajya makamyo kandi amakuru ndatwomaze kuyumva mwayabonye ahantu henshi, ariko nagomba gutangarize ko AFC M23 izi mbwebwe zasarambwe na leta y'u Rwanda bariko barahakanira kure ibintu bifise video, ibintu bifise amafoto, ibintu vyagaragaye ata muntu numwe yabibonye. Ibi byose ngo babikoze mu nzira zo kunaniza ngo leta ya Kinshasa, bariko barakora ibarabara. Nagomba babwire ko ikaburimbo, mwarumvise ko bivye ikaburimbo bivye ikaburimbo ryokoze ibirometero 63. Uhagaze Bujumbura ukerekeza amaso mu bumanuko bw'u Burundi, twabwa hariya muri Side, uva ibujumbura uja mu Rumonge, uba urenza kibirometero bikenga. Iyumvira iryo kaburimbo batwaye, uriko urakora nk'iri barabara rya Rumonge ukava ibujumbura, bagatwara ikaburimbo ryosiga ibarabara kuva ibujumbura gushika mu Rumonge. Murumva ko naho harenga kibirometero bike, murumva ko batwaye ikaburimbo byinshi cyane. Iruhande y'amakaburimbo baratwaye amafera beto n'ibindi bikoresho byakomera kora muri iryo barabara. Benshi bavuze n'amamoto, baravuga n'amabajaji n'ibindi byinshi, ariko naganda babwire ko barivye na Bralima ni brasserie yo muri Kongo nkuko nyene kwa Brarudi, barayivye, biba imiduga, biba amayoga, biba n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye. Bariba na ya mambaho dukunda kwita ngo les bois du Congo, bois d'Isaïr. Ibintu byose babona ko bisa agaciro byose barabitekeye barasomba. Murumva ko bitoroshe. Inzara iyo tubabwiye hari muri AFC M23 abariko baravayo mukunda kumva inzara, amacakubiri, ubusuma, akarengane. Mugabo gacabaza bakaza ngo guverinema ya Tshisekedi, ngo ni guverinema ngo y'abaresefere, ngo ni guverinema y'ibisumani, bakarondera kungene bacafuza Tshisekedi, ariko bobo bakibagira ko inkubisi yari yakubise irayitarukiriza. Ndabasezere, ndabakengurukira, ndabifuriza weekend nziza, kuko isabato yo y'amasaha ari karegereza, abasabato amasaha ari karegereza. Hanyuma ndabifuriza weekend nziza, nongera ndabibutsa ko nta Flow Podcast TV atamwebwe mwarahezagiwe. Mugire umunsi wa gatandatu mwiza. Ciao ciao.